amazina bayavuze ni Atanazi Ngendakuriyo, nanonose ibijanye n'inyifato n'amagara yo mu mutwe, ndi umupasitori, hama nagiriwe umugisha wo kuronka igitsina gore muhira, abana mfise bose n'abakobwa. Nari nifuje ko tuza tuzananye mugabo nshashira ku munzani kuko muhira twafashe ingingo ko umuntu wese aba mu kintu yumva umutima murekuriye kubamo. Dukoze inama mwijoro rero yabo tuzanana, haca haza ikindi kintu rero kica kirantwara amanota cyitwa piscine. Baca bambwira ati rero ivyo bintu byawe gendayo wenyene, tugiye muri piscine. Cashi ndashiraho ingingo ishitse. Igituma ndabikora gutyo mpereye kuri témoignage canje hariya, nakuze mu muryango hadakora inama n'ingingo, hakora ingimba nk'imico myinshi y'ikirundi, aho wasanga hari umuntu umwe afata ingingo abandi bose bakisumeta bakayishira mu ngiro. Ncankurana umutwaro uvuga ngo icompa urugo rwanje ibintu byose bikaba d'une façon concertée, umuntu wese akaba muco yifuza kubamo. Isengesho rya kabiri navuze ngo Imana intabare, abantu bose bari mu rugo baze bashima Imana kuba twaramenyanye nabo. Nimvuga kumenyana, hari umudamu, hari abana bankomokamwo, hari n'abana tureze. Iyi ndwi iheze nasohoye umwana natoye 2015 kuri Rond-Point mu Ngagara mvuye gusenga. Abo babana mu nzu bamutaye mu nzu barahunga batamubwiye. Kari gakobwa gatoya gasa n'agahejeje primaire, bagakuye mu Kirundo ahantu bita Irukuramigabo kuri frontière y'u Burundi na Tanzania, bakazanye kugira akayaya. Krizi itanguye baca barahunga baragenda bagasiga mu nzu bakugaranye batakabwiye ko bakagiye. Gaca gasohoka mu idirisha, karasohoka mvuye gusenga le soir, ncanda gasanga kwibarabara, kamera nkakaje kwita mu modoka gafise amaboko gashanje amaboko, kana kagakobwa kiri gatoya. Ndafrena, madame twari tuvuye gusenga arambira ngo reka tumwumvirize. Hama tukumvirije ndamanura ikiyo c'imodoka, ijambo rya mbere kambwiye ngo wombera papa. Mwabyumvise gahemu? Kambwiye ngo wombera papa. Agakobwa gato kambwiye iryo jambo entretemps mvuye gusenga. Iminzani tugenda turahura nayo tuyiramasa un peu partout. Hari abantu biyumvira ngo ku munsi w'ihereza Imana izotubaza ikintu ca mbere, nibaza ko kizoza ubwa mbere nivyo twagomba gukora tutakoze. Ntaho bihuriye to be pastor, evangelist, prophet. Is very superficial, ni superficiel. Nagiye numva mu mubiri meze nk'ushishimukiwe, numva ubwoba bwinshi. Umwana ashaka ko ndamubera papa ntamuzi. Ndaraba ku ruhande rwanje ndaba madame, ndamubaza nti uyu mwana adusavye kumubera papa wofasha ukamwishura? Ngo yasavye wewe kuba papa. Urazi igituma nari baje madame, je voulais échapper. Honnêtement parlant, nagomba kweshapa ko navuga ngo qu'est-ce que je vais répondre. Hama kandi à fraîcheur des choses ndakireponda gute, ni gute no mu répondre ntamukomerekeje. Kuko nakuze mu muryango nkomereka, nshiraho ingamba z'uko atamuntu yohava komereka bimvuyeko. Majije madame ndamubwira ni wofasha ukamwishura? Ngo elle s'est adressée à vous et c'est à toi de répondre.
nca ndamubaza none qu'est-ce que je vais répondre. Umudamu yambwiye ijambo ry'igitangaza. Prof nakunda gukoresha ijambo akamaramaka. Yambwiye ijambo ry'akamaramaka. Yambwiye ngo mwishuri kivuye ku mutima. Duhora twishuri bivuye ku mutima iyo batubajije, iyo badusabye service. Turi ku munsi mukuru hariwe fasoni, hari aho dushaka kugera, mugabo mu mutima hari yiki, kuko ico tuzoshika ko kirafatanye n'ico turi uno munsi. Ico tuzoba kirafatanye n'ingingo tuko turafata uno munsi. Ico tugomba kuzoba ejo kirafatanye cyane niyo twavuye, n'ivyo twumvise, ivyo badukoreye, n'ivyo twakoze. Madame arambwira ngo mwishuri ijambo wumva ari kuvuye ku mutima. Ndasubira ndamubaza ikibazo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Acambwira ngo no musi twumvise ngo hari ibidudubiza mu mutima wacu. Niyo teme twari turiko turavuga à l'église uwo musi ndayibuka ngo nibiki bidudubiza mu mitima yacu. Acambwira ngo nibiki biriko biradudubiza muri wewe. Kandi ivyo byamaze kududubiza honnêtement parla, ko naravuga ngo how uko biza kugenda kose nitumusiga mu ibarabara. Murazi impamvu icuri uno munsi ushobora kuba utagishoboye ejo. Ibijanye no gukora iciza ntabwo birindira umwanya, ubikora mu gihe cyose l'opportunité se présente, parce que demain sahi wacu. Nca ndamubwira nti jewe numvise ibidudubiza mu mutima, uyu mwana tumutahane first, nitwashika muhira turavugana what is the next gikurikira. Turugurura, aricara mu modoka, turagenda. Kicaye mu modoka karaturika kararira, gumva kari kamaze 3 jours katajya, gashonje. Ndahagarara kuri alimentation, turagura udusuguti, turagura n'akaji, biranka kwa kanwa kubera inzara yarafise. Ndahagarika imodoka ku ruhande, ndabwira umudamu nashobora kuba atatuguva afise, reka tumufashe. Tuca turagenda, ndamufata, madame aramuyegeka, nanje fata mu kanwa gutya, suka y'akaji n'agasuguti. Ahejeje akaguti ka mbere yanyoye n'agasuguti ka mbere yariye, acara asubira araturikararira cyane. Nca ndamubaza ubabara hehe? Aca tubwira ngo kuva mbaho niryo rya mbere mbonye abantu banyitaho. Dushobora kuba twarakuze twabuze abatwitaho, dushobora kuba twarakuze dushaka kwitabwaho tukabura abatwitaho. Turagenda muhira, turavugana. Ashitse muhira aca tubwira ngo ndabinginze ngo sinaje kubasaba indaro, ngo nabonye utwana ngaha muhira, nshaka mumpe akazi k'ikiyaya kuko niko nahora nkora, ngo kandi nzobarerera abana neza. Ndabaza madame ni mwumvise yasavye akazi k'ikiyaya, none tubigenze gute? Acambwira ngo ivyo wumva aba ari vyo ukora, ibidudubiza hehe? Umutima. Mbwira madame ngo ndavye ibi bishikiye umwana ejo bishobora gushikira n'ababi wacu. Namubwira nti ibidudubiza mu mutima tumushire ku ishuri. Tuca tumutanguza ishuri, aca tangura 7e année muri secondaire, kaca kariga. Sari nabiteguye mugabo numvise binjemo. Kuwa gatandatu uheze baje kunsaba, nanje ndabasabisha, munkomera amashi bashe. Yariza araheza acaronka akazi, araza arambwira ngo papa wanje ndafise umukwe nzokuzanira. Kuwa gatandatu nukuvuga natanga urubanza mu gitondo ndira amusozi y'umunezero. Icizo ukora
kiri mu bintu byatumye Imana ikurema. Gutanga ikirahuri cy'amazi, hari umunsi uzobona umusaruro wacu. Ndangirije kuri kintu kivuga ngo ntabwo tugomba gukora ibintu kubera dufise byinshi. Oya, tugomba gutanga service kuko ari bwirizwa ry'Imana. Thank you. Rero jewe no munsi nariyumviriye ikintu nobasangiza, n'ubundi shaka kubabwira ikintu kidudubiza mu mutima wanje. Ibintu byo kududubiza rero si bishasha, birakunda kududubiza, kandi iyo bidudubije ndashima kubireka bikadudubiza nyene, hama bigaca bigenda neza. Sinzi ko twese hariya tuhabona. Ego, iyo tuvuga umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, tugomba kuraba umukenyezi. Iyo turiko turavuga umukenyezi lokalma hano mu Burundi ninde? Iyo tuvuga umukenyezi ninde, turiko turavuga ku bijanye n'imico n'imigenzo. Professor yabivuze neza ngo ni rya mbere dukoze ikigwa nk'iki kuri universite, kandi urumva ko hariho 80% y'abafasoni y'abakenyezi. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Senekero debi mugabo turiteze ko iki gikorwa Uburundi bwose iyindi tariki izokurikira tuzokwiyumvira ingene twobikorera hariya hanze, kubera kubura aho dukwiza abantu. Kuko reka ndababwire, ijambo sensibiliser veut dire rendre sensible. Uno munsi naho tworonka amahera muri Banque Mondiale tukahereza umukenyezi, mu gihe hatabaye ikintu bita changement de mentalité. Ndagisubiramo. Naho twafata amahera muri Banque Mondiale tukayazana, umukenyezi wose umurundi kazi konte yiwe tukayishiraka amafaranga, tudahereye ku kintu bita changement de mentalité, biragoye yuko azohagarara mu kibanza yagomba guhagararamo. Kubera iki? Imyaka itari mikeya yagiye arahura n'ibintu by'imico n'imigenzo bitamuhaye amahirwe yo kuba épanoui no kugaragaza ibyo ashoboye. Ni ukuvuga ko uno munsi ikintu cya mbere cyihuta, harakenewe yuko umukenyezi afashwa abasonsibiriza kugira ngo ahindure ibyiyumviro. Kuko imico n'imigenzo yavuga ko ari umuntu adashoboye. Imico n'imigenzo yakuze imwita pièce de place, umuntu batuma umuhungu yabuze. Imico n'imigenzo yavuga ko à la longue unyine sawa turashimira Imana aho bigeze, ariko kera n'amafaculté, hari amafaculté propre ku bakobwa, propre ku bahungu, les sciences appliquées. Atari umukobwa w'icihebe nta wayijamwe, n'uwigiyemwo bamwita umukobwa w'ingahare n'udashobotse. Mwibuke n'umwuga ukomeye ukubaka kw'imico n'imigenzo yacu yavuga ko kizira ko umugore yiga kubaka, kuko kuva na kera n'inzu bubatse zica ziva. Imico y'Ikirundi yavuga ngo umugore yuriye inzu bariko barayubaka, iyo nzu izorinda isenyuka iva. Oui, c'est vrai que harimo contexte culturel et traditionnel yumvikana ko kera bavuga ko batambara uduhuzu two munsi, bagashaka gukinga ko en fait kera habamo ingamba zimwe zimwe zakozwe mu ntumbero yo kutagomba ko hari ikintu kigaragara ku muntu kitagomba kugaragara, ariko uri kurabiraba hariho abaca bavyiheka inyuma kugira ngo babandanye bamushira hahandi hasi. Ugasanga rero ubwa mbere hari amascience amwamwe batiga. Jewe muri generation yiwanje twaba tuzi ko umukobwa ahejeje agiye gutora section canke faculté yagomba kuja muri pédagogie. Si kubera wari umwuga mubi, oyaye umwuga ukomeye n'ubwigisha. Ni gikorwa buryo ubwigisha ni igikorwa c'Imana n'abakozi b'Imana bigisha. Ariko kubera iki kera pédagogie wagira deza
bavuga ngo anyaruke ntayacire hagati, yige ibiciriritse kubera araciriritse. Umunyeshure umukobwa ahejeje amashure, ikibazo ca mbere muhira babaza ngo mbega umukwe ari hehe, nk'uko ahejeje ico nta kindi kigomba gukurikira. Kubera iki? C'est une urgence. Ntagomba kuguma muhira atari kumwe n'umugabo, kubera ntashobora kubaho adafise umugabo. Muravyumvaga yemwe? Changement de mentalité. Kiriya giti kitwereka iki? Kiriya giti kitwereka ngo mbega uno munsi tuko turavuga ngo umukenyezi ahaguruke, arayone, ashike kure, areve, aje abe une femme d'impact. Tugomba kuraba mu mizi yiwe habitse y'ibiki. Tugomba gukorera mu mizi, mu mahasine. Kiriya giti ubwiza bwaco burafatanye n'imizi ishoreye. Uno munsi dukeneye umupfasoni, umudamu ahaguruka agakora ibikomeye, kandi n'uno munsi biriko birakogwa. Mugabo haracari impinga ndende yo kubahanda sensible ko hari ivyo bashoboye. Uno munsi tugomba kubwira abana bacu bakiri bato mu ma université n'ailleurs, on doit leur dire murashoboye. Jewe nakuze ndi mu bana b'inyuma, muhira duheje gufungura, abakobwa nibo bakuru baca badukurira amasahani. Ariko shitsi Burayi nasanze ngomba kwikurira isahani. Jewe nahejeje nka primaire bakitwoza uduhungu twinyuma, kandi mushikanje mukuru akanyoza bariko baramukubita muhira ngo uwo ariko ariyoza ntiyimara ubuhoma. Mbega twebwe ngaha turi ngaha harimo lekite ingene abana bacu muhira tubarera. Nta kuntu mubona utwana tw'uduhungu twigira utuntu, twigira utuntu n'isahani agashaka bayimukurira, kandi nawe warabimugize. Rafa pasara umuryango wampamagaye urambwira ngo akana kagahererezi kasaze ni kamwe mu bakobwa 5 katangwe kutwugarana karugarana abashiki biwe ko bataha batevye. Ndamubajije igituma bugarana, acambwira ngo rega jewe ndi Samuragwa, tuvuka turi twa Samuragwa. Kandi ibyo bya Samuragwa ntibavyibwira, babibwirwa n'abavyeyi. Bamwira ngo uragahungu. Urazi mu Kirundi jambo uragahungu ni jambo bisigura ngo tu as été créé pour dominer. Ifate nk'agahungu. Urazi mu muco w'ikindi bavuze ngo wagakobwa we. C'est pas seulement le sexe bavuze, oyaye. C'est une manière de dire wakadashoboye we, wakantazi we. Imizi yacishoreye he? Changement de mentalité. Nibiki batubwiye twakiriye turabibamwo. Nibiki uno munsi nawewe mukiriko munarigana navyo, kandi uri kurabiraba bifatiye kuri genre yawe. Nama decision ayahe iri kure yafata wamusanga fatanye n'amajambo bakubwiye muri kahise. Amashwa ugira n'ubwoba ubuhe bikunda kugutera mu kuyafata, ugasanga keshi wafasha amashwa ashimisha abantu havuyemo wewe. Ngo kandirato bo bivuga gute, bo bibona gute? Oyaye bacavuga ko namenje nasaze, nta mudamu yokora ibi bintu, nta mukobwa yokora ibi bintu. Changement de mentalité. Nagende babwire ngo uno munsi urugamba dufise rusumba izindi ngamba ruguhindura ivyiyumviro. Kuko reka nababwire sakantu dufyonda. Oyaye c'est un processus d'éducation, ni processus de conscientisation. Ikigira kabiri ndiko ndavuga education nayivuze, ikurikira ibijanye. Hari jambo ntararonkera neza mu Kirundi bita estime de soi. Iyo bariko baragereza kurivuga bagomba kwiyemera, mugabo kwiyemera rifise indi connotation mu Kirundi itari nziza.
kwigira icyizere ga profe turi mu bantu bemera ikirundi bariko barakironderera amajambo ariko muracumva estime de soi. Uzoraba uhaye igikorwa abantu babiri umuhungu n'umukobwa kwiyumva kushoboye, harimo ijambo kwiyumva harimo no gushobora. Majambo avunaguye imbere yo gushobora vyatanguriye no kwiyumva. Muze murabe n'igihe batanze ibikorwa meme universite ugasanga umwana w'umwigeme afata umwanya munini yo kwitegura no kujugumira cyane no kwiyumvira ingene aza guhagarara kuri publique na make up ashirako na make it ashirako. Afate ugasanga imyiteguro ariko aritegura irafatanye n'ikintu cya estime de soi. Ugasanga umenga arakeneye umenga ivyo agira kore ariko arondera ku improvinga, ariko arondera kuba accepted, ariko arondera yuko ego imbere yuko baza kwemera ivyo ngire mvuge reka mbanze ndaba impressionné nuwo bagire barabe. Nico bita ku extending le faux moi. Jewe nza ngaha ikintu cyambere navuga ngo nza kuvuga iki, ibisigaye sifise kwiyumvira ngo baza kuvuga iki kuko ni message ngomba gutanga. Kugira estime de soi ni ikintu gikomeye cyane, nayo irafatanye n'imizi cyane, irafatanye n'imizi cyane. Ica gatatu tugomba gukorerako nukubaho dusensibiliza kuri cya changement de mentalité, aho tubwira aba bana bariko barakura bariko bararuka babigeme tukabaganiriza ku kijanye no gutera intambwe malgré les défis. Tugomba kuduza ikintu cyitwa résilience iri muri sexe féminin. Résilience ni iki? Nukuvuga ngo qu'est-ce que je peux faire kugira ngo mpagarare ku maguru yose mbe équilibré, kuduza résilience yiwe. Résilience tuvuga ko turiko turaraba imico n'imigenzo yatumye genre féminin a résigner au lieu de résilier. N'amajambo abiri atandukanye. Résigner no kuvyakira ni kumukobwa abayeho mu Burundi. Il faut que tubadugiriza ikintu ca résilience. Icanyuma ngomba kuvuga kuri no mizi tugomba gukorera ku mizi gikomeye cyane kandi nuko tugerageza mu bikorwa bya misi yose tukabahereza rotere yo kwimprovinga ibyo bashoboye, rotere de pratique. Kandi babwire rero tugomba kubihera mu nzi wacu, ntituza kugorana muri université umuntu wishe muhira. Muri processus identitaire muri psychologie bavuga ngo umwana icyo ushaka ko azoba nizijya 6 ans de l'école primaire niho ubwonko baburiko buragira ico bita kwintegra amavalere y'umwana azogenderako. Inyuma ya 6 ans ubwonko buje mu byo bita système d'adaptation, buja ku developer ce qui existe. Umwana rero apfira 6 ans de l'école primaire wera muri maternelle hajya niho ushira y'ibintu bikagumayo. Menyereza abana gukura isahani kandi bakazikura bose kugira ngo wa mukobwa na wa muhungu babone ekite mu nzu. La semaine passée niho muri urwo rubanza twarakiriye abantu muhira baraza barafungura hamajewe kandi abana banje sindabagaburira inyuma abashitsi baje, oya bicarana n'abashitsi kuko nibo bakira abashitsi. Nakuze mbona kera turose umushitsi twaca turara muri saro, bagaca batubwira ngo tugomba guseda imibu ikararira tujya, tuca dukura twanka abashitsi kuko umushitsi yaza kutudeloja mu makazerne yacu. Ico uri kurakora kizotuma umwana hari ico yanka kandi ari wakimwankishije. Twakuze batubwira ngo kumeza haza abashitsi abasigaye kure nyuma, chini ya urezi hari inyuma. Kumeza twari turi kumwe rero yari jewe n'abana n'abashitsi. Simvuze ko abashitsi batagomba guhabwa icubahiro, ariko umwana mukuru ari mu baba extravert bafungura banyarutsa, kaca karafungura karaheza
gaca karafata utuntu twose twakorotse kadushira ku meza, gaca karafata isahani yiwe karayitwara. Umupapa yarahari arambaza ngo ibyo bintu wabibabwiye ryari? Ubibabwiye ubu nyene kubera turi ngaha canke niko babikora? Changement de mentalité harimo kumenyereza abana kuba responsable ibintu bazokora n'igihe muzoba mutari kumwe, kuko nimbuto utera hakiri kare. Ikintu ca mbere rero ni gute duhereza umwana w'umwigeme ko afata ingingo muri babana b'abahungu bakabona ko bishoboka. Biherahereye hariya mu mizi, bigaca biza bivomererwa imisi yose, bivomererwa imisi yose. Ni un travail de routine, c'est un combat de tous les jours. N'umuntu yamana passoire ariko aravomerera, raba iya passoire iriko iravomerera kiriya giti mu majambo avunaguye, ubwiza bwa karya gati n'umuhate uriko aravomerera. Numvise fashicwe. Nta kizizana, nta manu izoza, imbuto itewe niyimera. Umwana w'umwigeme arashobora gukora ibintu extra et exploit mu gihe hawe akaryo ko guprovinga what she can. Kandi reka ndababwire, nitwe tugomba kuvomerera aba batoya araba. Nagenda babwire ngo kijya giti tubona hariya, murabona ko gisa neza, kajya gashugwe kameze neza, karafatanye cyane. Raba kijya kiganza gifashe kajya gategwa mu kiganza muri ryavu. Nagenda babwire ngo muri ryavu n'igihe boshiramo engrais chimique zivuye mu bihugu muri kontina zigizisi, engrais chimique iri muri kajya gati irafatanye n'ingene umuntu yafashe kijya kiganza. Murabona haje kijya kiganza codwegura ivu ryotangura guca hagati y'intoki zibiri. L'éducation na changement de mentalité kugira ngo umwana w'umwigeme ahagarare aho agomba guhagarara bifatanye ko imbere kijya kiganza. Twese tugomba kuja en cohésion et en coordination kugira ngo ivu nirimene. Kuko reka ndakubwira rijya kajya kiganza niki n'umuyaya murera, ni wewe muhira ingene witwara kuri we. Numwigisha yamwigishije muri maternelle, nuwamwigishe muri primaire, nuwamwigishe muri secondaire. Kijya kiganza hakenewe ko abantu bose bagirane baja hamwe kugira ngo ico dushaka mu mwana w'umwigeme gihere mu mwigeme mutoya kivuka. None ndababaze turavye kariya gacapo, ndakunda kwigisha nkoresheje ibicapo. Kajya gacapo kiriya giti dushaka hariya hari kiriko kiraba iyi finalité y'ikiganza ya kariya gati. Nimubona ko hariho ama interaction agomba kubaho kugira ngo turonke ubwiza bwa kariya gati. Mu majambo avunaguye, ubwiza bwa kariya gati burafatanye n'agati bugafata n'uri kuvomerera. Hari gihe tubona ama association amwe avuga ngo no mukobwa aje hejuru, umukobwa urashoboye tu mugabo intoki zose ziriko zirabikora kumwe hariya. Est-ce que biriko birakogwa d'une manière concertée? Hama hose environnement yiwe yose iri réuni kugira ngo bikunde ko uwo dushaka tumugira kiriya. Alors burana environnement igomba kuba réuni. Kubera iki environnement igomba kuba réuni? L'enfance constitue une période fondamentale de développement humain où se construisent les bases de la personnalité. Nibijyameje kuvuga ico dushaka ku mwana zoba tukimugira dans l'enfance. Ya estime de soi navuga ngiriya izana na muri enfance. Muri iyo ndwiheze umwana mutoyi yabwiye umutonto wiwe abi wanje, yarashitse uwo mutonto wiwe arashika turi muri salo, hama
atora akantu kari nka chargeur si je me rappelle, aca arasohoka aca mubwira ngo tonto gusa c'est pas bon. Jewe ndajugumira kuko mbonye umengo kagire kamwubahuke, nari niteze ko umengo mpavasha gukubita isonere, ni tonto wawe, ni tonto wawe. Gaje kuvuga ngo c'est pas bon, gacha kamwishura ngo comment se fait-il que tu entres, tu prends ton chargeur sans nous dire bonjour? Elle a 8 ans. Kubera iki twakuze tubabwira ngo uciye imbere y'umuntu uramuramutsa imbere kumusaba service. Ngo l'enfance constitue une période fondamentale du développement humain où se construisent les bases de la personnalité. Ico dushaka ko mwigeme azoba ejo tugomba kugihera mu bwana. L'estime de soi. Ehera abakijya kintu bacha kivuga ngo rapport aux autres. Hari gihe dushaka umu adulte abana neza n'abandi ba adulte, tutateguye umwana azobana neza n'undi n'umu adulte akuze. Kuko bavuga ngo mu mwana harimo umuntu akuze no mu muntu akuze harimo umwana. C'est philosophique, mugabo ça dit beaucoup. De nombreux chercheurs s'accordent à dire que les expériences vécues durant cette période laissent une empreinte durable. Dukeneye ko umwigeme azohagara mu kibanza ciwe. Ndiko turavuga ngo azoja hejuru kuko nimvuga itariyo. Oya, burya Imana nishaka legalite, Imana ishaka l'équité. En fait l'équité c'est quoi? Nuko umuntu wese ahagarara mu kibanza ciwe. Kuko ivuga ngo umutwe n'umugabo, nyeri yavuze ngo umudamu nino. Oya, pas du tout. C'était une question de responsabilité. C'était une question de responsabilité. Na hanu mwisho n'imigenzo benshi bacha bavyitwaza mu guhutaza genre féminin ko bavuga ngo uribuka ko ndumutwe ugacumenga uwundi n'uruzara. Pas du tout. Pas du tout. Imana ntigeze ivuga lo mot égalité, Imana akoresha lo mot équité. Ayo majambo biratandukanye. Égalité nuko ngaha twovuga lecteur yotubwira ati okay mwese abadamu muri ngaha umwe wese ajya kuri portail aza kuhasanga envelope 100,000 kubera umunsi wagenze neza. Iyo ni égalité. Bacha bagira règle de 3. Batugaburira. Ariko l'équité ni kuvuga ngo abavuye musi ya présidence bafashe déplacement nini baza kuronka 80 hama abandi baronke 20. C'est ça l'équité. Richi Imana yavuze. Nuko umuntu wese ahagarara mu kibanza ciwe akaronka ivyo agomba kuronka bivanye na besoin yiwe. Hari umuntu yanyumvise? Enfance yacu idusika ikintu bita empreinte n'urukumu, ni ikintu bashimangira. Muze murabe kijya gikumu bashira kuri karanga muntu, kera ntibasinye bashira gikumu, nahigwa mu mazi amazina arafudika kigikumu kigumako. None twebwe nta gikumu badushizeko, uraba ingene gisa, raba kureha ugasanga urirabura baciyakwita mwarabu kugira ngo fete uze kureflecta rya zina rya mwarabu ugaca ugira ivyo. Reka ndabireke ugaca usanga wagiye. Reka ndababwire je ndazi ko hari abantu abadamu mwagiriye umugisha w'ukubegwa, kuko kenshi bavuga ko abadamu muri igufa abagabo turi mikungugu, niko bibiri bivuga. Naco gituma uzofate igufa ugimbire hajya uze muri diza urikure mu kuzimu uzosanga yera. Ugasanga rero empreinte amajambo batubwiye cyane cyane ama empreinte azana ku majambo mabi batubwiye. Ntushoboye cara hasi ubaha musazawe n'igihe ko bagatoya ngo bitanga une empreinte durable. Alors on peut affirmer que notre manière d'être à l'âge adulte est largement déterminée par notre enfance. Ico turi à l'âge adulte kirafise aho gihuriye naho twaciye muri socialisation. Aho niho tugomba kuja kuderacina. Nous verrons d'abord en quoi l'enfance façonne profondément notre personnalité et notre comportement adulte
ivyo nabwiwe ndi muto birafise aho bigomba aho bisa muri nyifato yanje n'imibereho yanje. Hama rero bango turagira nuance y'ibi vyumviro, tuvuge ko certains individus parviennent à dépasser et à transformer les passés. Nibisigura ko ivyo batubwiye vyose bibi bigomba kudukonditiona. Iyo umuntu yamenye ko vyabaye bibi arashobora kugirana kubi transforma. L'enfance façonne durablement l'adulte. Hajya bavango le rôle fondamental de l'attachement. Kuri ya théorie y'ujya mugabo yavuze ngo enfant aimé et sécurisé égale adulte confiant et stable. Allo, ntuzoshobora kuba umufame utanga la sécurité no gukunda abandi batagukunze uri mutoya. Ntuzopfa utanze stabilité yaho ubaye mu gihe wabaye instable dans ton enfance. Nico gituma jewe Dani akimbwira muri jewe numva umururumbo kuvuga ngo mbega none ko hari ico dushaka tugomba kugihera hehe. Si ko navuga ngo nitare kuri twebwe mugabo tashaka kuba conscientiser avuga ngo enfant négligé ou rejeté égale adulte anxieux et méfiant. Allo, turiko turumvikana twese. Enfant négligé et rejeté égale adulte anxieux et méfiant. Kubera iki vyose birafise aho bizanana. Nabivuze hasi nza kuhateba ni ya processus identitaire. Il s'agit de la construction de leur identité personnelle. Umwana w'umwigeme agahabwa agaciro muri ya enfance yiwe akiri mutoya. Kuguma tumusubiriramwo urashoboye. Urashobora kwiga math physique, urashobora kwiga chimie, urashobora kwiga médecine, urashobora kuba umu ingénieur, urashobora. En fait, il faut que ijambo urashoboye rigaruka kenshi muri bo kugira ngo turabe ingene twobriza ijya dimension traditionnelle et culturelle. Hariya babivuze. Tuce tubikorera rero hariya le cerveau et ses interactions dans la prise de décision. Nashobora kuzofata ingingo hariya hameze nabi. Kijya gicapo ndakunda kucifashisha kenshi. Hajya hepfo haramura hataka amygdale musi, hejuru haragataramisi, hirya harakantu bitwa hippocampe. Ivyagiye birashikira umwana w'imwigeme ari muto bifatiye ku mico n'imigenzo bitagenze neza. Ntibiheza ngo bigende au niveau du cerveau vyubake amavalere positive muri we. Bica biza bikarindira au niveau de l'hippocampe kuko kenshi yabwiwe ngo ntacu ushoboye. Iyo umwana ubwiye ngo ntacu ashoboye biragenda bikarindira hariya kuko en fait aya malobe yacu yakira ibintu bidafise ikibazo, yakira ibintu vyiza. Ikintu wabwiwe mu gutukwa, mu kubwirwa nabi, mu gucinyizwa gica kigenda kurindirira au niveau de l'hippocampe kugira ngo gitorege umuti. Nimwabona uno musi une jeune fille qui se sous-estime physiologiquement parlant yakuze adahabwa rotere yo kugaragaza icyo ashoboye. Ibintu byari kuja mu malobe pour le traitement ngo bikosubiza amavalere yiwe vyagumye muri zone de transit yitwa hippocampe. Tugaca dushaka umuntu agira interaction nk'umuhungu kandi atigeze ashigwa an exercice nk'umuhungu. Abahungu tubatera amashugwe bigaca bigenda taramisi kabirekura bikigira au niveau du cerveau umuntu agatangura kugira des bonnes assises. Umukobwa nawe biraza bigaca bigenda bikarindirira au niveau de l'hippocampe ugasanga la partie ya lobe préfrontal ifata ingingo yararindiriye ivyifata kw'ingingo irabibura kuko biracari muri zone de transit. Umuntu yagize reservation y'indege agaca guma hajya muri zone de transit kuri aéroport. Systeme y'indege irerekana ko yakatishije itike, irerekana ko yagongesheje kuri point de départ, mugabo ntiyerekana ko yashitse ku aéroport yindi. Uno musi turafise des filles et des dames bagumye muri zone de transit au niveau ya mental health, bigoye kubabwira ngo murashoboye kubera baherutse bahaguruka mugabo ntibashitse kuri destination.
psychologiquement parlant, ça s'explique par là au fait. Igihe ikintu cagushikiye ntigende mu malobe, nta decision nziza izofatwa kuko ubwonko buzoguma burindiriye ko kiza pour décider. Na hantu rero tuvuga ngo umukobwa urashoboye, tukabivuga dukoresheje n'uburyo bwinshi mbwa bukabona abo turiko turabibwira umengo ntibavyumva, umengo no gusunika nk'ishaje. Murazi impamvu ari gusunika nk'ishaje, ivyo uriko uramubwira biri au niveau de l'hippocampe n'ivyagiye mu malobe pour la décision. Rero iyo turiko turabivuga ntidufatire ngo eka ni ibi rero usanga ashobora kuba ari muri biriya, ugasanga mugabo arafise akazi, mugabo ugasanga environnement yiwe iri toxique, ntimwemerera kwajisa nk'uko avyumva. Cara hasi muratanguye gusara, bakaguhereza biro mugabo bakakwima decision, bakamuhereza decret bagacamuhereza umu assistant w'umugabo. Urandi cyo gisigura ifu ko nka bekiye. Bakamuha ama responsabilité kubera diplome yiwe, bagaruka bagira l'ordre administratif kugira ngo inginga zofate banze guca mu bantu bashika 5-6. Nukubera iki? Kugira ngo umukobwa uno munsi igitsina gore no munsi ko turavuga ngo bashike hejuru, birafatanye cyane ingene yabwiwe n'ivyagendana kugira ngo afate ingingo. Kuvuga ko hariya hirya harakantu bita ka grande pineal no hariho umushaha, ivyo yabwiwe vyibika muri cya gikoro cyo gufata ingingo. Hamuga usanga rero dushaka ko bashika kure, mugabo baba mu buzima bubaremereje, bamuhaye responsabilité bagacamushere baton dans le roue ku buryo bitaza kumworohera kuzishikira. Hama bace baronka impamvu yo kuvuga ngo ntitwababwiye ko badashoboye. Ndacavuga kuri environnement yacu, baheze kumuremereza no kumubwira ko adashoboye, bagaca bashiraho environnement contraignant itabimwemerera, nawe agacagirane agacavuga ati nivyo sha bari barabimbwiye ko atacu turi cha, bari barabimbwiye vraiment nivyo. Ndibuka yuko n'isahani nije naja kuyikurira abandi, bari barabimbwiye. Tugaca dushaka umwigeme ahagarara mu kibanza ciwe, twibagiye ahantu societe yamushize. Nangwa soit émergent, soit oyaye, uwo muntu uri kurabwira urazi yari. Elles viennent de loin par rapport à la tradition, par rapport à la coutume, par rapport à imico n'imigenzo. Donc actuellement on a affaire kubera kanabwire abaganga bari ngaha barabizi ariko bita traitement étiologique. Traitement étiologique c'est traiter la cause y'ikintu kanaka. Uno munsi tugomba guhera kure aba bana baza ngaha muri université bagitangura muri candidature ya mbere, bagatangura kubwirwa ko bashoboye. Bizoheza bitume ca gihimba c'umushaha citwa kiri munsi, kintu bita iceberg. Iceberg ni muri ibihugu bikanye, hari amaparti usanga inzuzi zabo zihinduka nk'ibibarafu, ubwato bukaba bwoca hajya bukabona kariya kare hejuru, bukiyumvira ngo bwokagonga, ariko cane bwibagiye ko munsi hariho runiniya. Umukobwa dushaka ejo kuri ya standard dushaka, tugomba gukorera muri kiriya cyo munsi, kuko nico gifise ikibazo. Cyo munsi ni ya mico n'imigenzo n'umuryango yakuriwemo, isosiyete yagiriwe, tusa bizoce bikunda ko turonka kariya ko hejuru bose bagirana babona. Ibi rero tugomba kubikora dufatiye ku matipe de personnalité yabo. Dushobora gufasha umuntu udafatiye kugirana, udafatiye kukuntu yubatse. Ingene bubatse biradufasha kubafasha ingene tubashikana kure, kandi tutibagiye yuko muri bo bashobora kuba hari ibyo bagiye barahura navyo muri wa mushaha.
muri ujya mushaha rero hari ari amagi mubona, irigi ry'ibigumbagumba, irigi ryo kwiyumvira, irigi ryo guhitamwo, irigi ry'imigenderanire, ukaraba mbega uyu muntu ndiko ndafasha nta kibazo yoba yarahuye naco. Umukobwa ameze kuriya ntushobora kumushikana hajya dushaka, mu gihe mu mushaha wiwe hariyo iriya mirete, ivyo umubwira byose. Ikintu ca mbere umuntu ameze kuriya, ikintu ca mbere c'ikimenyetso kizomukurangira ari sous-estime. Umubwira ko arambara akabegwa bikabonwa n'abandi havuyemwo we, ariga ku ishure akaronka amanota meza bose bifuza bikamenywa n'abandi havuyemwo we. Mu majambo avunaguye tugomba gukorera hehe? Hariya. Ko kenshi hari igihe dushaka ko dukoresha umudamu ngo ashika hagomba gushika agifise ibibazo yatewe na kahise, aribyo ziriya ngwara n'ibindi bituma yisuzestima akamererwa nabi, ugasanga kahise karamuteye ibibazo. Kugira ngo rero bigende neza turakwiye kubafasha ama décharge émotionnelle. Jewe ndayikora, Imana ingiriye neza iyo ndi Bujumbura abana ntibajyama ntababajije nibiki byabagoye. Papa igihe twaje gukina yasunitse kandi ntiyambwiye pardon, byambabaje. Canambwiye nti mwana ko atayikubwiye papa arayikubwiye pardon, ico nkamara gikuye muri inconscience. Papa umuntu aje kudutora ku ishuri yadutebeje dusigara muri kuru twenyene kandi ntiyadusigura igituma yatevye. Waruzi ko gutora umwana abandi bagiye ari forme de l'humiliation, kandi kenshi tubasaba imbabazi ko twabatebeje. Nakura ari imiriye uzoforma umuadirite umuroberi. Reka ndababwire yo umuntu aragutse, donc no kubafasha mu buzima bwa misi yose. Rero nagombye kuja ahantu, ni byiza yuko tumenyereza kuza turagira ibi biti byo gusesa no gufata agacapo ka mbere. Kenshi imico n'imigenzo iratwuzuza nk'amayarara. Imbere yuko umuntu mutuma no kumubwira ko akomeye, banza usesi yarara ushiremwo ibyo bintu byiza ushaka. Hama agacapo ka kabiri kavuga iki? Agacapo ka kabiri kavuga ngo hagiyo bita désordre mental, na majambo mabi batubwiye. Prise en charge kiriya mubona hariya, murabona tuya tugabo tubiri twicaranye, urabona kera n'ibicapo bakora nta badamu bashiramo bagira prise en charge, urabona ko abagabo bicaye. Urabona uriya ari karamufasha, uriya wo hirya afise le rouleau iri mal rangé, uriya wo hirya nawe ari karamufasha kugirane kubihonja neza, kugira ngo umwigeme ashikaho dushaka birafatanye no kumuba hafi, tukamufasha kumubwira ngo urashoboye kandi bizogende neza. Umwanya bampaye urarangiye, niba ntanawurengeje Imana ibahezagire. Merci bien. Rero pour conclure ngombye kuvuga iki? Tuje mu mizi, twihutira ahantu ari plus urgent. Tuje mu mizi. Conséquences tubona no munsi zirafise les racines zazo. Tuje mu mizi. Imizi nayivuze hari education, imizi nayivuze hari socialisation, imizi nayivuze hari mico n'imigenzo, imizi nayivuze. Reka ndababwire baje araza kufasha profe afata ari umuntu yavuze ngo mugabo rego n'Imana nayo ngo uri kuraraba ngo ibintu bya genre ngo harukuntu ngo uri kubira iki muntu umwe 12 ngo atamugore yararimo. Ariko biravye ifo kubikontextualiza, ni bya bintu vya kera, les déplacements n'imico n'imigenzo yiyo epoque. Umudamu ntiyava muhira, hari hakiriho bya bikorwa by'abagore n'abagabo, kandi Yesu yavuze ngo iby'ijambo ry'Imana ntiyaraje gukuraho imigenzo, ahubwo yaraje kuyikomeza. Mugabo myiza bien sûr, mugabo nanje ncavuga ngo uwijuru ryahisemo ngo havuka umwana w'Imana ninde? Uwahisemo intumwa yavyawe n'umugore. Donc
Imana c'était une question d'équité gusa, aho umuntu wese akora ico yaremewe nta bindi. Rero education, socialisation, icanyuma tugomba kuja kubabwira ngo tugira amo yo gusubira mu misi yose turashoboye urashoboye. Mugabo c'est pas seulement la théorie, no mu mazu yacu. Jewe ndazi ko muhira mama ari mu myaka 90, iyo twicaranye yamambaza ngo mbega nta gahungu uraronga. Maje mavunaguye ntiwavyaye. Igihe kimwe utwuzukuru twa turamuyambira aca avuga ngo man ngo bampere gasaza kabo. Muri bico gisigura ni nkuko aya ma pièces de placer nituraronka umwana mu nda kwa Atanazi. Ça vient de loin. Nicara ndamubwira mama ntamukomerekeje, ndamubwira mama nta mutwaro mfise yo kuvyara umuhungu, ni kandi nta n'umuhungu nasengeye. Gusa nego nta muhungu nasengeye. Kandi honnêtement parla ndibuka ko isengesho nasenze nasavye umwana wa mbere w'umukobwa n'umwana wa kabiri w'umukobwa, kandi Imana yabampaye ko nyene 1 2 n'abagenzi banje nabambitse amapampers bakiri impinja. Nubu turaganira vyose sauf rien. Kuko reka ndababwire uno munsi c'abana babuze mu miryango ni kimwe. Barose la parenté babura l'amitié. Kandi nivyo bashaka bibiri muri position y'umwana. Umwana ashaka umuvyeyi agashaka n'umugenzi en même temps. Ni autoritaire muhira, umwana amenya ko umuhamagaye kugira umukubite no kumbwira ko vyagenze nabi. Imbuto itewe ni imera. Rero tugarutse kuri teme yacu hariya tuje mu mizi, kandi birashoboka n'uruhara rwa twese duhereye mu mazu iwacu. Imana ibaheze.